ivyiyumviro ushobora kuronka kandi uzoronka muri no komine, twagira ngo dusabe n'icyifuzo yuko vyoba ivyiyumviro bizotuma ubume gito bwibonekeje muri kano karere mu gihe cy'Afurika na Marangara buba cirabirabura, aho twifuza yuko igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi kiba igihugu gitekanye kandi abarundi bose bakishira bakizana. Twifuza rero kubaka igihugu cyiza kizira injyane aho zituruka bose. Umugwi Sever waramenyesheje abarundi ko vuba ugiye gutanguza amatohoza yerekeye ubwicanyi bwabaye mu 1988 aho intwaro y'ico gihe yavyise ubwicanyi bwa Ntega na Marangara. Hanyuma kandi tunakenguruke no kubikorwa muri kuratunganya bijanye no gutunganiriza abarundi mu kubasubiza ivyabo banyanzwe, mbere no mu kubumviriza kongera kubashikiriza ukuri mu ntumbero yo kubanwanisha hamwe no kurekuriranira. Hanyuma nyakubahwa mukuru w'umugwi nabo mwagendanye ino komine ya Kiremba mwagendeye kuno munsi, ni komine idasanzwe mu mateka y'igihugu c'Uburundi kuko benshi barazi, abandi barumvise ivyabaye muri ino komine mu gihe bakunda kuvuga canke novuga ko ciswe Ntega na Marangara, aho hari umwaka w'1988. Rero ni komine irimo vyinshi kuko yahuye n'amakuba adasanzwe muri ico gihe. Novuga rero yuko uno munsi mwageze ku mugezi, ndazi yuko amakuru muhora muyaronka hirya no hino. Uno munsi novuga ko mwageze ku mugezi aho inyota ishobora gushirira, kuko iyi komine yahuye n'ibibazo bidasanzwe mu mwaka w'1988, aho rero ushobora kuronka ivyiyumviro vyinshi bishobora kwereka abarundi ukuri nyako kandi bikabaganisha kuri ya ntumbero yo kugira ngo bashobore kuvugana ukuri no kurekuriranira. Mbere ivyiyumviro mushobora gukura kuri ino komine ntibizotanga umuco ku barundi gusa, ariko bishobora no kwereka ukuri nyako n'amakungu. Hanyuma rero ivyiyumviro mushobora kuronka kandi muzoronka muri ino komine, twagira ngo dusabe n'icyifuzo yuko vyoba ivyiyumviro bizotuma ubume gito bwibonekeje muri kano karere mu gihe cy'Afurika na Marangara buba cirabirabura, aho twifuza yuko igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi kiba igihugu gitekanye kandi abarundi bose bakishira bakizana. Twifuza rero kubaka
igihugu ciza kizira injyane aho zituruka bose. turabashimiye kubona mwatwitavye kuko amakuru, umuco, ukuri turondera mu gihugu kwama kuva muri mwebwe abarundi n'abarundikazi, kubera hari ibyo mwabonye, kubera hari ibyo muzi, kubera hari ibyo mwaciyemo, hari n'ibyabakomerekeje benshi bakigendana inkovu, ibikomere z'ivyo mwaciyemo. Banyakubahwa mwese, umugwi Severe waramenyesheje abarundi ko vuba ugiye gutanguza amatohoza yerekeye ubwicanyi bwabaye mu 1988 aho intwaro y'ico gihe yavyise ubwicanyi bwa Ntega na Marangara. Ivyo umugwi Severe wabishikirije imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu Kigobe kw'igerekerezo rya 16 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene 2026. Benshi muri mwebwe mwarashoboye gukurikirana ico cegeranyo umugwi Severe uheruka gushikiriza abatowe n'abenegihugu. Umugwi Severe mwicaranye uyu munsi ufise ubutumwa buhambaye bwo gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi. Muri iyo nama yo mu Kigobe, umugwi Severe waramenyesheje abarundi kushikirije icegeranyo ca nyuma cerekeye ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi mu 1972, ico mu kinyamazuru twise rapport définitif sur le génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972. Uyu munsi rero banyakubahwa, tubanje kubashimira ko mwitavye bino bikorwa vyateguwe na CVR hano ku Masanganzira mu ntara ya Butanyerera. Iyi nama kandi ije ikurikira inama zitatu, imwe yabereye i Marangara, iyindi ibera i Ntega, iya gatatu yabereye i Bujumbura mu kibanza bamwe muri mwebwe muzi cyitwa King's Conference Center mu Kinindo. Muri izo nama zitatu umugwi Severe warondera iki? Muri izo nama zitatu umugwi Severe warondera iki? Umugwi Severe warahaye ijambo abitavye inama, cane cane abavuka mu Kirundo n'Ingozi. Twarahaye ijambo abanyagihugu bato bato, abanyagihugu basanzwe, abirimizi babonye amakuba, babonye n'ubwicanyi bwatanguye n'ingene bwarandagase mu mitumba no mu makomine. Uyu mwanya w'ijambo twabahaye waradushimishije kuko harabavuze koko, bavuga ivyo babonye, bavuga ivyo bibuka, bavuga ivyabashikiye, baratubwira n'ingene bagowe mu mitumba. Abize amashure bakorera i Bujumbura bararonka umwanya baravuga ivyo bazi, ariko uwo munsi waragatangaza kuko hari n'abari bavuye mu ntara hagati baravuga, abo bavuye ruguru bahuza ikiganiro n'ivyiyumviro n'abize amashure, bimwe bimwe vyabaye bari mu bisagara mugabo atari ku mitumba
iyo bavuka. Ibikorwa by'umugwi bya Severe birahambaye kuko bifasha abarundi kumenya ibyo twaciyemo. Ku izina ry'abo dusangiye ubutumwa muri Severe, turabahaye ikaze kandi turahimbawe no kubabona. Igihambaye uyu munsi kandi namwebwe mwatwitavye, turabaha ijambo mutubwire ibyo muzi, ibyo mwabonye n'ivyabashikiye. Ukuri abarundi bakeneye ni mwebwe mukuzi kandi ni mwebwe mufise ukuri. None Ntega na Marangara yatanguye gute? Ntega na Marangara yatanguye gute?